Hello guys, muraho murakomeye nizere ko mumeze neza. Iyi ni E+257 sana muni Judikael inyuma ya kamera ni Gondra. Nkuko mubizi ikiganiro ni Talk with ikiganiro mwama mukurikirana rimwe mu ndwi kuri E+257. Ntibagire gukora subscribe ku channel yacu kugira ngo tubandanye turaba cyangwa muronka ibintu byiza. Uno muri Talk with turi kumwe na Starboy, benshi muri muzi cyangwa benshi muramenyereye ku ma TV online ariko arakora ibikorwa byiwe. Starboy zarakomeye. Ndabaramukije turamutsa n'abakunzi ba E+257 n'abakunzi ba Isaac TV aho nahoze nkora ndabubaha sana n'ababosi ndabubaha gose aho yahoze akora. Ibyo nivyo tugiye tuvugane kuri no munsi ariko tutabarandirije ndashaka kumenya Starboy zina giwe ry'ukuri nigira. Ndayizeye Chris Lievin amazina atatu. Ndayizeye Chris Lievin. Starboy nage yavuye. Starboy nanisanzwe nkuko abantu bagize critique nanisanzwe nkunda indirimbo z'umuntu yarafise za Starboy sanga mama rero yagira uvye Starboy nawe sanga rero abajama batangwe kunyita Starboy nuvuga yuko rifise inkomoko kuri mama. Big up mama ndamukunda sana. Igitumye tuvugana no musi muri Talk with ni kubyerekeye logo twabonye iri kwirasurikira kuva ejo mwijoro boharaize nk'umusi cy'ibiri ivuga kuri Starboy TV 257. Ico kino shaka tugusa cyane critique ni nyinshi muga ko biri kose kubera ko abarundi y'umuntu agize creation y'ikintu ciwe batabiryoherwa bose nibaryoherwe nta kuntu kugira inziga umuntu ngo akire ibintu abonye uriko rakora tuko turakora kugira turondera agatsima nawe ufise ukuntu karondera yo ni Starboy TV 257 nivyo nabaye ndagira niko TV wanje yitwa genda uburi abonesha ariko very soon ndashobora guhindura izina kuko namanje kugira rya zina kugira abantu banzi bazombura kuri Isaac TV bamenye iyo ndi nibandika Starboy baze basi kumbona omwe me very soon nzovugana n'abafana bazo bamaze kuza kunshigikira ndashobore kurihindura kugira ryorohe. Ni vyiza cyane babandanye ku supportinga kuri vraiment ndabasavye ndabinginze kujya usupportinga izindi TV supportinga na Jeo supportinga na E+ ziba vyiza cyane apana kura abantu hamwe ngo nuko izaha kumukunda cyangwa ngo nuko gukunda Landry twese dufise ibiganiro bitandukanye kandi bidasa. Imvo n'imvano ya Starboy kuva muri Isaac Music muri Isaac TV sorry iyo bariya so bavuga ati abarundi barawuciye akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Bisigura yuko hari ukuntu tuba tumenyereye ahantu ntitumenyera ahantu hamwe mbeko urazi umuntu amaze kuja mu mapeye menshi kusanga afise ubwenge bwinshi aba yabonye ibintu bitandukanye. Irifo rero yuko nimba twarorohewe muri Isaac TV irifo yuko tugenda hano tukagumirwa hanyuma mu matukoroherwa muga twabonye yuko cyangwa nimba muri Isaac TV twari tugumiwe irifo yuko tuja hano tukaraba yuko tworohererwa. Akanyoni katagurutse rero nikamenya iyo bweze kandi umuntu ashobora kuvana atamvi haye tigeza kubihara ariko uko biri kose ntituri ngabwira tugira amatangazo ariho byinshi me kizire ko umuntu avuye wawe ahubwo uramuvyaye agiye gukora mushigikira umwe n'ikiganiro kuri Isaac TV umupromoting nyene bagende kumushigikira mugapana kucubwira abantu bama TV aba presenter Starboy ni mu ikiganiro ngo TV wicitera imbere none nawe wateye imbere kubera wavyawe n'ahantu wasanze ukora kuko hajya kuke yararyoherwa abonye umukozi bari kwakora neza yahora yahaye akazi bwa mbere akaba hiti nanjire nashigikire nta na kimwe ninatera imbere bazovuga ati umuhungu wa Isaac ararenganye suko je namaja mu menshi novuga ariho byinshi novuga mugabo burya abantu bakurikirana nzinyarizo social baratumviriza sana mbo sinovuga byinshi ngo cavuze umuntu nukuri vraiment nta muntu ava ahantu atantandari hari. Twumvise amajambo ariko uravuga biboneka yuko wavuye muri Isaac hariho ubushamirana no kutumvikana neza wewe na Isaac. Tumvikana ariko nuko umuntu ashobora gusaba ikintu nimugihurize kukavuga ati no ico kintu sishobora kugikora kandi uko nari mbayeho muri Isaac TV mwabona yuko nakora ibiganiro birahari ko mu meet kandi nubungiye kuza ndabishirako kuri channel wanje igihari hari ukuntu mudahuza n'umuntu kacu usanga ibintu byose birapfuye. Kera naho mvuga ijambo sinzopfa mvuye muri Isaac TV muga ibintu birahinduka turabajene ejo tuzorongora tugire mariage naho nyene tutaraja muri ivyo bintu by'inkundo kugira turaga ubu turi mu kazi cengira nkora akazi ndabemere n'ukuri munshigikire nataka nibapatie kazi vraiment kurusha kuko ubu ngiye gupambana sana kuko ngiye kwimenya bavuga ati uri mu buzima utarazana umugore hariho
ibintu uri umusiribateri nk'uje ndi umusiribateri ciye kwa GD bagira bafungure ca ndindira kugira ngo ndi mugabo ndi umupapa umugore ntafungura atambonye bisigura yuko ndakonsoma amafaranga yo gusuma bisigura yuko ubuzima burahinduka ubu rero ngiye ahari n'igihe nzokwirirwa inzara nabuze amafaranga kubera ndacakeneye ibikoresho ndakota ndacakeneye ama micro ndacakeneye ibintu byinshi kugira nanje ntera imbere nanje nteze imbere abandi ikintu kimwe gusa babwira abakunzi ba Starboy abakunzi b'ama TV online kuko tuzi ko ari benshi kandi bari mu mico itandukanye nukuri abakunzi b'ama TV en ligne ntibakunde TV imwe ugasanga TV zitatu nizo ziko ziratrendinga zine bashigikire hose kuko dushira ku biganiro bitandukanye kuko ikiganiro ndaguhaye sinibaza yuko hari undi twokora nk'iki nyene ntibikunda raba hose ufise amamega limiter gwa amamega yawe ntihazogere kwahera ataco wayakoresheje ca hose turabe kugira turonka ifu kanje ndapanze nigezwa kuri hinzu kandi amahera n'inzu ni menshi hatari muga rero ugaje usanga gashara nyene ni gake ugaje usanga nyene ikibazo amatwa dusumira ngo muri Isaac mwagiye mwese oya je ntavyo nzi ku ruhande rw'iwanje ku ruhande rw'iwanje kuko ivy'abandi ntavyo nzi gusa ndabakunda no kuri team Isaac TV ndayikunda Isaac imikiganiro je ukuri promoting ntera imbere kandi aho nzoja hose nzovuga ati big up sana kandi n'ubu big up sana mikiganiro papa mikiganiro uri umupapa mu kazi niko ndisabira ndagufukamire nukuri naco nokora mfasha ndi umuhungu wawe umusore wa Isaac Starboy reka tubashimire cyane mwege mwese mwariko muradukurikirana kuri no video yacu nizereye ko muri benshi mwumvise ibyo Starboy yatubwiye yababwiye igituma yavuye muri Isaac TV ariko ubu akaba ari kuri Starboy TV 257 kandi umupapa umwana wawe basimubakanye nayo nafise TV afise radio nawe wende tumushigikite rega turamuvuga mu kiganiro nawe dushigikirane basi dushigikire kugaruka bw'u Burundi ko nubundi nico civugo twihaye twebwe nk'abantu ba E+257 turinga kugira dushigikire ibikorwa by'ugwaruka nimubure kugira ama subscribe ku ma channel TV yose ari mu Burundi mubande nyimukurikirana ibiganiro bitandukanye aho muri hose naye hanje ndabwiye ciao mubande mukurikirana E+257 ciao